Ndabaramukije cyane bakunzi ba Africa Gospel TV kuri micro ni Ihwize Cedric. Uyu munsi fise umutumire adasanzwe, fise umutumire tugiye kubana mu kiganiro. Nkaba nagerageje gutegura akantu gato dushaka gusangira nawe. Ni theme channel itasije yitwa kugendera mu kwizera. Donc aradusigurira kwizera cyari cyo aradusigurira mbega umuntu akwiye kuramiriza gute mu kwizera n'ibindi byinshi bitandukanye ko byerekeye kwizera. Ndazi ko muzakumva byinshi bitandukanye. Rero ntabarambiye reka ndamwakire kuri micro za Africa Gospel TV. Ndabaramukije nanje cyane. Murakomeye? Kose tumeze neza, namwe ni sawa cyane gose. Ngira ngo abantu benshi surtout les jeunes mumaze kubona umuntu ndamukije mwe benshi mwamaze kumubona, ariko kubw'icubero cyane mwidondora. Je nitwa Nzeyimana Ange Michel, evangeliste. Nkaba sengera mu ishengero CLG, the City of the Living God, kandi nkaba ndumwe mu bagize umugwi wa M.T.C. Okay. Mwamaze kuba turi kumwe na Ange Michel Nzeyimana kuva muri M.T.C akongera kandi akaba n'umu evangeliste. Michel ndumva ngo nabanza kubaza akabazo. Nakabazo umengo sinokoza ariko neka ndagutangurireko. Wakijwe ryari gamisha? Nakijijwe le 18 z'ukwezi k'umunani muri 2015. Okay. Ndifuza kumenya. En fait nakuzanye mu kibazo cyo bwango ndakubaze aho wakijije bwango ushobora kuzana ikibazo canje. Ndifuza kumenya byagenze gute? Umunsi wa mbere wumva wakiraga kiza uko biri kose ntiyabaye pumpu harakantu kabaye. Harakantu kabaye. Donc peut-être ko washobora kuronka umuntu akubwira ubutumwa bwiza byagenze gute turifuza kubimenya. Abwo Jesu novuga yuko byabaye mu buryo bw'uko umuntu yaje kujya dukora evangelisation hamarambwira ndashobora kwizera mugabo ndibuka ko nari mu cumbi wanje mu masaha yo mwijoro, nari muri periode yaho nkuko umujene wese ageze muri iyo myaka agerageza kwirondera mu bintu byinshi, agerageza kurondera satisfaction cyangwa umunezero wibwina mu mutima mu bintu byinshi, ugasanga nta uri kuraronka, c'est vrai uramenyekana, c'est vrai akora ibintu abantu banakumengo ni byiza mugabo wewe utashe muhiruka ukagura muri mu cya kibanza cyo kwicuza ibintu uri mu bintu uri kuraba mutabona ejo, utabona ingene biri bugende. Rero ndibuka ko nari muhira nyene bijya sinovuga yuko nari nzi gusenga cyane za crit personnel dukora wapi vraiment ngani muhira nyene ndumva visitation kubera ko nari mpejeje kuraba ubutumwa bwiza kuri Heritage TV, hari ikiganiro basanzwe bakora c'amasengesho imwe nyene baheza batuza abantu katura mu buryo busanzwe mugabo nyene ifukati ivyo nibisanzwe mugabo ngeze mu cumba nyene ndumva urukundo rw'Imana ndaruhishire mu rundi rugezo, ndumva mpishura Imana mu rundi rugezo, Imana irangenderera uwo munsi. Sinavuga ko je nasabwe n'amasuivi menshi kuko bukeye none naciye numva nyene kuva uwo munsi nafashe decision yuko nkeneye kuvavanura n'ivyo ndimwo nkakurikira Imana. Urumva kuko Imana yari ingendereye mu rukundo rwayo, niyo nawo munsi nyene je nakijijwe. Naciye ndondera nawo sanzwe nsengero no munsi nyene ndishora ntangura kwinjira mu ishengero, ntangura kwigishwa gushika no munsi. None novuga yuko uwo munsi nkuko yavuze ati ari cyabaye cyukuri ari cyabaye mu buzima bwanje kuko narumvise cyakintu naja kurondera mu bindi bintu byo hanze, cyakintu narondeye igihe kinini ya mugabo sinakironka nagikuye muri Yesu kuko umunsi ndamwakira numvise mbaye comble, numvise mpagijwe nujujwe, atari kwera ko kumbure hari ibindi bintu kana kandi ko ndaronka bivuye hanze mugabo hari ibintu by'indani bibaye ntashobora gusigura n'amajambo yanje. Uwo yari Yesu Kristo aje mu buzima bwanje kugira ngo abuhindure. Birabaye mbega entourage donc muhira cyangwa mu bagenzi bakibona ugikizo donc mu bagenzi ko biri kose usanga ufise abagenzi novuga ngo batira baje imbere mu gakiza wasanga bimeze gute? Byarakorohera kumvisha ko wahindiye ivyumviro canke muhira byari bimeze gute? Ho mu muryango mwari mukijijwe? Mu muryango hari umwe niwe yaramaze gukizwa kandi burya harakumwe n'imiryango bataba basanzwe bakijijwe, bataba batahura ibintu by'agakiza kuko hariyo igicapo catanzwe c'abantu bakijijwe, ugasanga umuntu arakijijwe mu ugasanga nta ntahe nziza afise mu kibano, nta ntahe nziza afise mu muryango, ugasanga nyene ibintu ahubwo vyateye biyangara amaze gukizwa. Urumva rero ivyo ni ubwo abavyeyi benshi baba bafise uyu mwana ntazosubira kwiga, azoguma ariko araja gusenga, ntazosubira kwitwara ikintu na kimwe mu muryango kuko azoguma ari kwishengero. Mugabo je ico gihe ndibuka yuko nigiriye novuga ko decision mu mutima ndavuga ati ndakeneye ko
kwishure ngaragaza itandukaniro kugira ngo baye abavyeyi ntibazi bambuze kuja gusenga kubera ko babona umengo ndonka amanota make kubera ko nja gusenga kenshi mwe ndavuga ati reka je nige cyane ko ukijijwe ndabura hagarika ibintu byo gutrisha kandi ukeneye kugaragaza intahe nziza mu kibano rero mvuga ati reka rero shireme nguvu cyane mu kwiga mu ntumbero yuko ndakeneye amanota meza kugira ngo amanota azamvugire no ku bavyeyi urumva ico gihe ndabikora kandi Imana iranshoboza ntangura kuzenda ronka amanota meza abavyeyi bagashima kuko umuntu akirijwe arahinduka vraiment arahinduka nuko byose bidashoka bihinduka umwanya nyine mugabo hari kumwe Imana igendera muhindurira mu bwiza bwayo rero gihe ndibuka ko vraiment byagenze neza muhira intahe nziza meme no mu kibano nivyo mu bagenzi niho nashaka gushika ugikiza ubufisa abagenzi benshi utarakizwa byenshi batandukanye mujana muri biriya na biriya kwishure musangira imbago mugira ibiki mufashanya rero nkikizwa benshi baranyigira bwa ati none ivyo ntugiyemo nibiki wasanga nyene batangaye kubwira ati we bagokorofye ivyo n'ububeshi uri kurajamwo ntaho bizogushikana tuguhaye ndwi zibiri zo wabivuyemo tugaye ukwezi nagakuku ibiki kandi ugasanga nyene na mugendana nyene utangaye kuzuragira mugabo je decision nafashe yari decision vraiment novuga yangingo nyene wifatira mu mutima uvuga ati nta kintu kimwe gishobora kuyigukuramo ndibuka hari n'abantu nasezeye kuko abantu basanga aho gutwara mu ngezi tsari nziza ukeneye gufata ingingo y'ubwiza uri kurabona imbere ushaka gushikira byaranyoreye ko ushobora kubasezera ndatangura nditandukanya navugira ngo je ngende niyubake nze ndabagaruke mushobora kuba mfise message yo kubabwira tukingaho nyene nk'abantu ugikizwa donc aba influence nawe maze gukizwa bagwati barahari kuko yaza yuko kora ko babona zarimeze gute bakwegera gute hari abantu bakwegera sevye mu musanzwe muri abagenzi n'abandi babona inyifato yawe ingendo yawe mu kibano bakifuza kumera nkawe abakunda gusenga cyangwa bakabona ingene witwara mu bantu ingene ubanye n'abandi bakifuza kumera nkawe reba kwegereye wewe twe dufise novuga umuhamagaro wuko umuntu wese akwegera ubu nawe ngegereza Imana umuntu wese akwegera mu buryo kanaka soit uramwinspira canke ukora ikindi kintu kigatuma yifuza kumera nkawe we uwo muntu yifuza kumera nkawe nawe tuma ashobora kwegera Imana tuma ashobora kumenya Yesu rero ni mu buryo buryo byaca bikoreka ndifuza kumenya Michel avant ko akizwa no mugakiza kusana kuvuga après kuri mugakiza rero ndifuza umu décrive Michel wa mugakiza donc utanga icapo cha Michel atarakizwa na Michel akijijwe ubu abo bantu babiri bashobora kubatandukanya gute abantu babiri ngene natandukanye ni mu buryo bwinshi ngabo ndashaka kuvuga muri bukeyi mu mwanya muto gusa nuko Michel atarakizwa premièrement yari umuntu yifuza kwemeza cyane abantu mu buryo bwinshi ko ibintu byinshi nagenda nakora je narabaye mu dancer sinzi ko ari urabizi uretse ivyo narakora n'ibindi bintu naranaririmbye indirimbo zitari profane nari profane mu kusimana ishimo ko natanizo muzi biri byose motivation yabiri nyuma yavyo wasanga ari ya motivation yo kuvuga ati reka nari nkuri ikintu kumbura abantu bamenye kumbure babone ko nanje ari ico nshoboye ugasanga nyene nari umuntu kandi kintu nari umuntu akunda ibirori gose ibintu vy'amakermesse ibintu vy'ibintu nyene biri spectaculaire usanga abajene benshi bahurumbira je novuga ko nari mu bantu ba mbere babikunda kuko wasanga nje n'ahantu ntanazi mugabo numvise ko hari ikintu cahabereye ugasanga nyene nisanze nkiyaranje uburyo ntegereza kubayo kandi ugasanga ibintu bibera ngaho ni ibintu bidahishubahira Imana rero muri ubwo buryo byaranshira down gose kuko ni bya bintu nashika muhira nkicuza mushika mu rukono c'est vrai muri ico gihe uri mu bantu kamone mengo uri kuranezerwa ari mu bintu mengo biraryoshe mu gucise muhira ugashika ufise ukwicuza kumwe gudasanzwe rero inyuma naho novuga yuko Imana harimo ibintu muri ivyo yagumije kugira ngo ishobore kubikoresha mu kushikana ubutumwa bwiza kure ntama nk'ikintu cyo kuririmba navuga ati maze gukizwa navuga ati cyake nahora shaka gukora kugira ngo nemeze abantu ubu ngiye kugikora kugira ngo aba bantu ndabamenyeshe uwo nakiriye ndabamenyeshe Yesu Kristo mu yandi majambo shobore kuvuga ubutumwa bwiza biciye muri ico cyakintu cyatuma kuko ni ibintu byatuma abantu benshi bahurumbira abantu benshi bashobora kuba bikunda nimba ibintu abantu bashobora gukunda ni n'igikoresho Imana ishobora gukoresha kugira ngo benshi baze kuri yo rero ico gihe nifatira iyo ngingo n'inyuma yaho kandi ikindi n'inyuma yaho
novuga cyahindutse hariyo self confidence yaje kubwo kumenya umuntu icari muri Kristo Yesu ico gihe gitari hari gushika none munsi. Yeah. James ndakuzi haize sigiye kinini ndakumenya juste mu maze gusura indirimbo muri M.T.C ariko ahanini nagumye mbona ngo urafise umutima cyane w'uburongozi. Par exemple muri pamoje heruka warabonye ko kari mwaramugena mama mu bikorane bitandukanye mufise ba danser ariko muri la fois passée nta danser bari bahari. Ndatangaza na vibe yawe ndatangaza no kuno sinumva ko donc umutima w'uridere nyene cyo byumva ukiri mutoya byari bimeze gute wari umuntu w'umurongozi ko byari bimeze gute? Novuga yuko se byari benshi bakunze kuvuga iyo umuntu abaye umurongozi nuko akiri umwana urutuntu twinshi twerekana yuko azo umurongozi. Nyaza ko jewe ivyo vyagiye kuza novuga ko mu myaka ya 15 16 nkiri umwana sinobivuga cyane kuko je enfance yiwanje se naragira ubuguruguru bw'abana mugabo wa mwana agira ubuguruguru imbere y'abantu indani muri bafise ikintu cyo gutinya donc atubaho kavyoroshe mu gico gihe ndibuka ko je narabaye mu scout nuko ubuye ntakibajamo cyane kubera ko imyanya usanga ya dimanche igorana twa dufise ibikorwa byinshi novuga ko ariho byatanguye kuza ikintu cyane cy'uburongozi kuko wasanga uyisanga nyene uri imbere y'abantu ugasanga wisanga nyene uri kurongora abantu utabishaka ugasanga nyene abantu barakunoma ugasanga uri imbere yabo kugira ngo ushobore kubarongora. Ndetse ico ni kimwe mu bimenyetso byerekana yuko ico kintu c'uburongozi kiri muri jewe gushika none munsi niho ngenda ndabishurirwa uko wamubwiza bw'Imana ikaguhishurira ibintu kanaka mu buzima bwawe ntugenda uhishurira ico kintu ko gisanzwe kiri muri yo kikagenda kiranaguka bivanye n'imihingo itandukanye cyangwa amadomena atandukanye umuntu abarimwo Imana ikagendera bigaragaza muri ubwo buryo. Byatanguye muri iyo periode gushika none munsi mu byo sanzwe nkora bitandukanye ya Imana irashoboza kubikora. Okay. Entreta dusubiye gato inyuma. Watubwiye byinshi avant ko Michel amezi na n'ubu ubonye kuntu Michel mu abantu babiri batandukanye. Ndifuza ugira ijambo rimubwiye umuntu. Peut-être bashobora kuba nabo bakihari nk'ubu bameze nka wewe bashobora kuba batarabona inzira y'ukuri. Ndifuza ugira ijambo babwiye hamongero wabwira uwo mwami Yesu wakire kuntu aryoshe gusumba ibyo bari mu buonye. Je numva hanini umuntu nobwira ari muri iyo situation je narimwo peut-être je ndashobora kuba ntakoze ibintu novuga ko biteye ubwo bacane mugabo navyo nyene byarimo mugabo ndazi neza ko surtout abajene baba bari muri imyaka adolescence cyangwa ari karagerageza kuyivamwe ari karayijamwe ari karayivamwe novuga yuko uyu n'umuntu ari mu kibanza caho ari muri danger teye ubwoba kuko arondera gukora ibintu ari muri aventure ariko arondera ibintu kumbure bishobora gusatisfeza ikintu kiri muri we vide iri muri we. Umuntu mwene we yavuze yuko mu mutima w'umuntu hariyo vide ifise forme y'Imana. Seulement abantu nidutahura iyo vide yari twibaza ko vide dufise ishobora kubakomba ishobora kuzuzwa n'ibintu biva mu isi n'ibintu tubona abantu bari mu isi banezererwa kubamwo mugabo ndababwiza ukuri ivyo bintu urashobora kubibamwo urashobora kubigenderamo mugabo ico kintu uzokwamo ico kinogo uzokwamo gifise kubera ko ico kinogo gifise forme y'Imana ni mu gihe cyo nyine ushoboye kwakira Yesu Kristo wumva ko cya kinogo kirabaye kirujujwe. Donc ubu rero hari abantu benshi usanga bari mu bintu byinshi notamitabi byinshi inzoga nyinshi n'ibindi byinshi usanga vyica ubuzima bw'umwana akiri muto y'umujene. Ivyo bintu uri kurabirondera ivyo uri kurabibamwe urashobora kuba umunezero wakajya kanya gato yo gusuri kurabibamwe kajya kanya gato yo gusuri kumwe n'abajya bagenzi kajya kanya gato iri muri vya bintu nyene by'ibirori kanya gato yigusa mugabo ndabizi neza kushise muhira hora wicuza rero kujya kuntu wicuza hariyo inyishu yavyo ni Yesu Kristo umwizeye novuga ko aguha umunezero wa munezero uje kurondera muri bijya bintu bidahishubahira Imana ufise indani muri wewe kandi ni umunezero wuzuye kuko uzanywe na Yesu ari muri wewe ya mahoro vya bintu nyene ya vibe urondera hanze muri Yesu iri abantu baza yuko muri Yesu umuntu akijijwe kugira ngo yiyugare mu mutwe ntasubire kuryoherwa ntasubire kunezerwa ivyo umunezero biraheze umengo nyene agiye mu kibanza cyaho agiye kuba privé n'umunezero mugabo ico ni kinyoma kuko twebwe no muri twakijijwe turanezerewe kandi cyane bana vibe ni agogo ni bisazi barakubanza nje ndabizi nyene imwe ushobora kugira avuga tujya muntu yanyoye ibiki
twebwe uko tuba twanyoye ibintu kanaka mugabo ni ibintu biva indani muri twebwe ko twakiriye Yesu kuko turazi neza ko uretse gusa ibintu by'uno munsi umunezero w'uno munsi turafise n'ivyizigiro vyejo yuko nitwamara kuva no muri ino tuzobandanya kuba ibihe bidashira hamwe na Yesu n'umwami wacu. Niyo mpamvu umunezero dufise muri Yesu n'umunezero uri ilimite utagira limite. Niwe urenda batumiriye kuza kwakira ivyo bindi biri hanze ivyo uretse ko ari umunezero w'akanya gato n'umunezero w'akanya gato mu bw'inyuma uri kurakwica bashaka kunezerwa uwo mwanya mugabo ejo canke hirya ejo ugasanga nyene urangije nabi. Rero muri Yesu niho hari ivyizigiro niho hari umunezero udahera. Reka tugende kuri teme yacu. Nagerageje kubanza kugira ngo twumve byinshi kuri Michel. Teme yanje ivuga ngo kugendera mu kwizera. Ariko ndifuza avant ko dutangwa n'ikintu cyose. Umuntu yumvise ukwizera yotahurike. Mbega ni kihe kintu yosigana nka message ndifuza udusigure neza ijambo kwizera. Ukwizera gishobora gusigurwa mu buryo bubiri. Donc ukwizera ndashaka kubisigura muri mu kibanza cy'umwana w'Imana canke en general mugabo ijambo novuga ari toyi gusa ndiko ndasigura ukwizera ndazi ko byinshi tuza kubivuga. Ukwizera ni ubuzima bw'umwana w'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ko umugororotsi azobeshwaho no kwizera. Ni ikintu gishobora kubeshaho umwana w'Imana wese yavutse ubwa kabiri. Niyo elisanse kuba modovi ukungene uyu mwana w'Imana ategerezwa kubaho. Kandi ukwizera kuva ku Mana. Ukwizera kuva ku Mana kukabeshaho umwana w'Imana wese. Yego. Nk'umuntu donc afise ukwizera nure rufatira akwiye kugira mu kwizera kwiwe nk'urufatiro. Nakunda ijambo rimwe riri mu Baheburayo ijambo ry'Imana rivuga ngo Kristo nuko dutumbere Yesu wenyene. Bashavuga ngo niwe nyanduruko uri kwizera kwacu kandi ni wagusozera. Rero rero consommateur niwe ukwizera kuvako. Mane majambo Yesu atahari nta kwizera guhari. Tuvuga ukwizera kubera ko Yesu ahari. Donc Yesu ni ukwizera kwandurukako. Niwe auteur ni ukwizera kuvako. Kandi ni nawe gusozera. Rero uvuze ati urufatiro rw'ukwizera kuye kubugwahe. Urufatiro rw'ukwizera kuye kuba Kristo. Kristo niwe kwizera kwacu. Niwe ukwizera kwacu guhagazeko. Nukuvuga ko igikorwa yakoze nico gituma ukwizera kwacu kubukukuri. Rero urufatiro rwa mbere umuntu ategereza gushira ko kwizera kwiwe ni Yesu Kristo. Ni itandukaniro riri hagati y'umuntu atizera n'uwizera. Kibazo ciza cyane. Itandukaniro riri hagati y'umuntu atizera n'umuntu yizera. Nuko bwa mbere na mbere novuga yuko igihushane cyo kwizera n'ubwoba. Rero ushize abantu babiri ngaho umuntu atizera n'umuntu yizera. Ikintu cyonyine gishobora kukorohera kubona uwo mwanya kibatandukanye nuko umuntu atizera n'umuntu afise ubwoba bw'ubuzima. Niwa umuntu afise ubwoba bw'ejo, niwa muntu nyine ntashobora kubaho afise security mu mutima kuko afise ubwoba. Mugo umuntu yizera arazi neza yuko usomye mu Baheburayo igice ca 11 ku murongo wa mbere niho basigura icyayi cyo kwizera munsi baca bavuga n'abahizi bo kwizera. Bavuga ko ukwizera no kumenya gose udakekeranya. Urumva ivyizegwa no kumenya gose udakekeranya bavuga ivyizigirwa. Mani majambo umuntu yizera n'umuntu azi neza dakekeranya. Tuko turavuga ivyizigirwa ni ibintu vyiza mugabo bitari uyu mwanya ivyiza vyejo. Rero ukwizera mu maversion yandi y'Icongereza no mu Gifaransa avuga ko ni substance nivyo bintu vyo muri kazoza vyiza mugabo uri kubaho uyu mwanya. Novuga ko ivyo bintu uri kubaho uyu mwanya vyiza bigushira mu kibanza cyawe udashobora kugira ubwoba kuko urazi neza yuko ivyo vyizegwa n'ivyo kuri kandi urabizi ntukekeranye ku munsi urazi neza ko utegereza kubaho nk'uko Imana igomba kuko uri umugororotsi wayo. Rero ko kwizera kukubesha ikintu rero gitandukanya umuntu yizera n'umuntu atizera nuko umuntu atizera afise ubwoba bw'ubuzima mu umuntu yizera ntabwo afise bw'ubuzima. Ijambo ry'Imana tubwira ngo nimwagira ukwizera ngana kabuto ka sinapi muzobwira umusozi ngo shinguka ugwe mu kiyaga. Bavuze akabuto ka sinapi. Ushaka kudusigurira petite hari n'abandi batakazi naje ntakonzi vrema. Ushaka kudusigurira mutubwiye ko kwizera kwa kumeze gute. Ndabo Yesu ariko aravuga iyo jambo yareka abwira abantu baheje kugaragaza nuvuga ukutizera.
rero iryo jambo rivuze abwira ati nimwagira ukwizera kungana n'akabuto ka sinapi. Uko si ukwizera kunini, kuko ukwizera kurafise novuga yuko kurafise imico itandukanye canke amatipe atandukanye y'ukwizera. Hari ukwizera gukomeye n'ukwizera kwinshi n'ukwizera guke. Bitandukaniritse. Rero Yesu bwa mbere abariko aravuga ibijanye n'ukwizera guke. Ashavuga ati umuntu afise ndababwira ukuri uwogira ukwizera kungana n'akabuto ka sinapi. Akabuto ka sinapi n'akantu gatoyi gose udashobora kubonesha n'amaso, udashobora no kubonesha amaso. Mugabo gafise ubushobozi bwo kuvamo ishyamba rinini cyane. Igituma Yesu avugira ijambo abariko ashaka kubigisha yuko umuntu yogira ukwizera guke gusa. Ukwizera guke gusa yogira kurashobora kumuvyarira ibintu bikomeye, kurashobora gutuma ashobora gukora ibintu bikomeye gose. Mani majambo kugira ngo umuntu akoreshwe ibikomeye cyangwa akora ibikomeye nakeneye kugira ukwizera gukomeye bwa mbere na mbere. Nako nyene tugukeneye. Nakeneye kugira ukwizera kwinshi bwa mbere na mbere naho nakugeneye tugukeneye. Mugabo akeneye kugira ukwizera guke. Avuga ukwizera kungana n'akabuto ka sinapi. Arashobora kubwira umusozi ngo shinguka. Mani majambo ibintu byose birashobora kumushobokera mu gihe yagize ukwizera guke, yagize ukwizera kungana n'akabuto ka sinapi. Mugabo ahantu duhamagarirwa gushika suko tuguma mu kwizera guke gusa. Suko twizera Yesu avuga ati nimukeneye kwizera kubera ko je turi kumwe. Mugabo ndakeneye yuko n'igihe tutazo turi kumwe mushobora kwizera. Mani majambo mushobora gukura mu kwizera. Rero umwana w'Imana wese birivuga ngo twese turahabwa urugero rwo kwizera. Tugikizwa umwana w'Imana wese hariyo dimension yo kwizera, hariyo mesure de la foi aca habwa umwanya nyene. Mugabo ikibanza keneye kugumamwo ikibanza keneye gushikamo suko agubana iyo mesure ya indi nyene yo kwizera. Mugabo arakeneye gukura. Nico gituma hariyo bamwe uyu munsi bafise ukwizera guki, hari abafise ukwizera kwinshi n'abafise ukwizera gukomeye. Nuko bamwe baragumye muri cya kibanza cyaho ukwizera bakiriye wa munsi bizera Yesu Kristo mwami n'umukiza barakugumanye. Muga abandi nabo barifatiye ingingo yuko kwizera ntibakeneye kugumana, bakeneye gukura mu kwizera. Nico gituma no munsi usanga hari ibintu kanaka bidutandukanye meme no mu bana b'Imana. Hari ijambo rimwe Paul avuga ngo mubere icitegererezo ciza bizera. Ubundi kubera icitegererezo ciza uwizera si bijanye gusa no mu ngeso nziza navyo nyene nubwo birimwo. Mugabo nuko abona ko urafise ukwizera gushobora kumutandukanya nawe. Nuko rero ufise ukwizera kwawe waragukoreyeko. Kwizera baragukorera kugira ngo ushobore gukura. Nyene nazi ko tuzakubivuga. Sawa. Okay. Numva byashika ugasanga muko murasengera nk'umuntu. Muko musengera nk'umuntu ahantu bigashika par exemple agwaye ntakire. Urumva aho haba habaye kwizera kuke bavyagenze gute? Okay. Nuvuga yuko ivyo muri side imwe abari kukwizera k'uwo muntu kwabaye guke. Yego. Umuntu ashaka kuti ivyo turabona mu ijambo ry'Imana mu ncuro nyinshi. Nico gituma Yesu kenshi iyo ashaka gukiza umuntu yabanza kumubaza urashaka gukira. Igituma Yesu amubazira ijambo nuko arakeneye ko ibino bintu biva muri we. Yumva yuko aravyizeye bwa mbere na mbere ko arashobora gukira. Mani majambo Yesu arashaka ukwizera muri uyu muntu. Hano ni ijambo riri mu byakozwe n'intumwa birivuga ngo Petero ariko arigisha. Aravye mu bana ariko arigisha ngo abona ukwizera ko gukiza umuntu. Deka kubonye aciye abira umuntu ahaguruka. Mani majambo ikintu gikenewe kugira ngo umuntu yakire igitangaza muri we nuko uwo muntu agira ukwizera. Uyu muntu agize ukwizera igitangaza kiroroshe gukoreka. Cyo kimwe no mu gihe uwo muntu akomanaje umutima biroroshe kugitangaza kidakoreka. Mani majambo kwizera ni base kugira ngo igitangaza gikoreke. Sinase ko hari igihe Imana igira ubuntu ntikore no kwizera ko umuntu mugabo kenshi Imana ibikeneye kwizera mu muntu. Cyo gituma n'umuntu arashaka kudakira kubera ko atagize ukwizera. Okay. Aho nyine tukirabanya ni gutero umuntu akwiye kuramiriza mu kwizera. Kugumiza ko ukwizera kwiwe. Ndakundi ikintu kimwe ijambo ry'Imana rivuga. Ubwa mbere nambe ugiye kuraba igituma ukwizera kwacu gukura, igituma tugira no kwizera. Nuko ubwa mbere na mbere ukwizera birivuga ngo ukwizera kuva kumva ijambo rya Kristo. Ijambo rya Kristo. Mvuze ijambo rya Kristo nyene. Kora yuko ugiye gusoma mu Baroma naho birivuga ngo bariko baravuga ngo ubutumwa bwiza n'ubushobozi bw'Imana buzanira uwizera wese agakiza. Mose bashavuga ngo ubwo butumwa bwiza nibwo bukomeza agakiza. Mwene majambo igituma umuntu agira ukwizera ubwa mbere na mbere nuko yumva ijambo rya Kristo.
nuko yumva ijambo plus wumva ijambo ry'Imana plus ukwizera kuba kwinshi muri yo information no mu buzima busanzwe information wumva nizo zituma wizera cyangwa zigatuma ugira ubwoba nabwiye ko igihushane cyo kwizera n'ubwoba wumvise amakuru mabi amakuru atari meza amakuru y'agacamvutu y'amaguru ateye ubwoba ugisanga kenshi ari ubwoba bwaje mu buzima bwawe ni nko wumvise ijambo plus wumva message ya Kristo plus wumva ijambo rya Kristo wumva ijambo ry'ubutumwa bwiza bwa Kristo ico Yesu Kristo yakoze ku buzima bwawe plus biremo kwizera muri wewe ugasanga uri kurakura mu kwizera mani majambo uko umuntu akwiye kuramiriza mu kwizera nuko uyu muntu iri jambo rya Kristo rikiye kuba byinshi muri we nuko uyu muntu iki gikorwa Kristo Yesu yakoze ku musaraba gikiye kuba ubuzima bwiwe bwa misi yose akwiye kuba mu ijambo rya Kristo akaribamwe uko abibamwe niko ukwizera kuba muri we niko aramiriza mu kwizera nijyari naho ukwizera kuba guke ku muntu nababwiye ukwizera kuba guke mu gihe uhisemo gushira umutima kuri aya ma information cyangwa kuvyo uri kurabonesha amaso usomye abikorinto ba 2:5 ku murongo w'indwi ijambo ry'Imana rivuga ngo ntitugendeshwa n'ivyo tubona mugabo tugendeshwa no kwizera mani majambo umuntu afise ukwizera guke n'umuntu mu buzima bwiye bwa misi yose agendeshwa n'ivyo abona kuko ibintu tubonesha amaso muri inosi byinshi vraiment byinshi ni ibintu bicana intege nico gituma uno munsi abantu bariko bafise ubwoba bwinshi bw'ubuzima ntibabone ugasanga reka aragerageza kwicira inzira muri ibi canke biriya kubera iki ibintu isiri kiramwereka n'ibintu bitamuha novuga ntibitamuha ivyizigiro vy'ubuzima nico gituma ijambo y'Imana tubwira ati ntwe nidushira amaso kubiboneka mugabo tugendeshwa n'ivyo twizera ivyo twizera n'ivyaha nico ijambo ry'Imana rivuga iki jambo ry'Imana rivuga niko kwizera kwacu niko kuri konyene umwana w'Imana ategereza kwizera rero umuntu agira ukwizera guke mu gihe ibibeshejeho ubuzima bwiwe ibimugendesha ibimubeshejeho n'ivyo abonesha amaso ico genda kubwije ukuri uzogira ukwizera guke mugane wahitamwo kugendeshwa no kwizera kugendeshwa n'ijambo ry'Imana ukwizera kwa kuzogenda kurakura mu jambo ry'Imana tubwira abantu benshi baba baheze mu kwizera nk'abakristo donc nk'umukristo byo twigisha iki nk'umukristo novuga yuko ivyo nivyo bituma dushobora bwa mbere na mbere kwizera yuko Imana irakora igituma n'ijambo ry'Imana ryanditswe iri jambo uvuze riri usomye mu Baheburayo n'igice ca 11 ku murongo wa 2 umengo ni 12 rivuga ngo ko dukikujwe n'igipfungu c'ivyabona kingana gutyo iki gipfungu c'ivyabona igituma kidukikuje ntugira ngo kitwereke neza yuko nimba bajya barizeye Imana bakayibona iri kirakora natwe turashobora kwizera Imana kandi tukayibona iri kirakora mani majambo ko yatwereka yuko uyu muntu yizera ari mu kibanza cyaho Imana nishobora kumutetereza uko nimba Imana yarakoreye bijya bariya natwe ubwacu irashobora kubidukorera ugiye gusoma mu maorigine y'iverse ya Hébreux 12 uhereye ku murongo wa mbere kumanuka ariko aravuga igifungu c'ivyabona mu gifaransa avuga nuée de témoins iri cyari kibanza cyaba kiri ahantu mu kiyagiye abaroma hariyo amaje bakina ugasanga hari ahantu ikibanza bashiramwo abantu bakera bashoboye gukina ivyo bintu mu ugasanga bafise uburambe muri ivyo ico gihe ntibakibikina hari ikibanza bicaramo ico nico kibanza bita nuée de témoins kugira ngo bajya abantu nawe ugiye muri ico kibuga ugiye guhigana ukabona bajya abantu bavuga ati nimba bajya abantu barashoboye guhigana bagatsinda nanje ni muri kino kibuga ndashobora gutsinda manye majambo turi muri buno buzima igifungu c'ivyabona byinshi ibi aba bantu babaye abahizi mu kwizera dukeneye kumva yuko uri kuraca mu bintu bigoye par exemple karaba uburyo Paulo yakoreye Imana uburyo Paulo yizeye cyangwa Yesu bwiwe uburyo yabayeho bigukomeza kandi kumva neza yuko ntivyarangiye gusa ari muri ivyo mugabo ukwizera kwe kwamuhesheje intsinzi nk'uwo par exemple Michel iyo umuntu abishitse akaba atari cyane mu gishasha hama bigashika kizeye ijambo ry'Imana iyo jambo riramukorera kweri nabwiye ubundi ijambo ry'Imana ni muri kotimwe ni principe kandi ni principe ikorera abantu bose burya hari ikintu umuntu akoze bidashaka ko uyu muntu aramaze gukizwa canke narakizwa hari ama example hari uburerero bwinshi none munsi hari abantu benshi ibintu biriko birakorera vy'ijambo ry'Imana bati batarakizwa
kora ko bafashira ijambo bakarishira ku gikorwa iri jambo rirabakorera mani majambo nka principe hari mu ijambo ry'Imana yo kubiba no kwimbura hari abantu benshi badakijijwe babiba kandi uko babiba ugasanga barimbura cyane abantu bariko barakora ijambo ry'Imana ntibaranakizwa uretse yuko batazoja mu ijuru ni batakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mugabo iyi principe bariko barakora ijambo ry'Imana irabavyara ibintu kanaka ku ijambo ry'Imana ni principe rirahari twese turishize ku gikorwa riradukorera mani majambo ni ibintu bishobora gukorera abantu bose mugo uyu muntu hari ukwizera badafise nabwiye hari amadimension yo kwizera kukwizera no kwizera gushaka kubesha hariyo ibintu bitandukanye abantu babiri kindi ntari navuze ubwa mbere ubudakijwe n'ukijijwe twebwe bakijijwe turagira ukwizera kuko twaraguhawe igihe twizera Yesu Kristo mwami n'umukiza mugabo kandi ari abantu badakijijwe bafise ukurinda rero hari abantu bibaza ko kwizera no kurinda ari ibintu bibiri bisa mugabo ni ibintu bidasa usanga afise ukurinda mugabo nimba yarumvise iyi principe iri mu ijambo ry'Imana kayishira ku gikorwa izomukorera mugo uyu muntu natakizwa ntazoja mu ijuru même si bizomukorera ibintu akiri ngaha muri inoze donc ne différence ari gusa okay ana umuntu yo yizeye ikintu cyane mu gishasha akizera ikintu donc iki kintu ikibazo caje nawe inspire n'indimbo byandimbo yanye kiziriza umutima donc akizera sinzi mpamvu ndayikunda cyane yego vraiment ugasanga arizeye ijambo arizeye ikintu kanaka bijya kwerekera kiragaragara mu buryo bwiboneka Bibiri ivuga ngo ivyerekanye byose bifise igihe vyashingiwe no muri rya ndirimbo birimwo kandi vyihutira kugishikako vyihutira birihuta nyine urumva ko ibintu vyihuta rero iyo umuntu yizeye ikintu ndabona nabwiye ko kwizera kwacu guhagaze mu ijambo ry'Imana twizera ikintu kiri conforme n'ici jambo ry'Imana rivuga ico kintu kiraba gishobora kuba kitabu no munsi mugabo hariyo usomye munsi ikibanza muri Habakuki igice cya 2 ku murongo wa mbere no wa 2 hari ikibanza tuba dukeneye kubamo kugira ngo ibi bintu twizera bishobore kuba nabwiye ko kwizera no kufata ivyo bintu uri kurabona ico gicapu ufise c'ubuzima bwejo canke ico kintu uri kurabona ico kintu wakiriye mu mpemu yawe daboro kumva ko nukuri rero kwizera no guca ufata ubwo buzima nyene wabonye ugatangura kubaho no munsi nkuko nyene bwamaze kuba rero bishobora kuba bitagaragara uyu munsi mugabo uri kubibamo nko kwizera bitegereza kuzo gushikako cyo gituma ijambo y'Imana rivuga ngo nzuhagarara ku munara wo gushibama ko nkenguze no ndindire mu gifaransa bavuga ngo je serai à mon poste mwene majambo nzokwama ndi kuri poste yanje kugira ngo ibi bintu nizeye ntegereze kubibona biriko biragaragara mu buzima bwanje no bitegereza kuba iyo umuntu kandi afise yizeye ikintu akagira kakanatura kico kintu gishaka kubaho par exemple dufate nk'ubati par exemple ati ngiye gucakira par exemple nka Lamborghini nkuko hagacaza umuntu uwo muntu agashaka ati mama wesha urazi Lamborghini wewe urumva nyina hakwa kumwe ico kintu kiri high sana ku buryo nyene ati bego umuntu ntashaka kugira ingaruka yashaka kumubako kuri uwo muntu wowe yizera kongera katuye ico jambo hama ni gute kundi kuntu yashaka kunesha ico kintu donc dusigure ingaruka imubako n'ukuntu n'ukuntu ashaka kugwana akoresheje kwizera kwiyo je numva no cishura mu buryo bubiri kuko ungiye abantu babiri hariyo umwe yizeye ko par exemple yacakiye iyo Lamborghini no munsi kigenda yicakiye vraiment kandi ndumva ko ari iwanje igicapo nagihawe n'ubundi akaramubwira ati ivyo bintu birashobora kuba bimeze gute uyu muntu yayicakiye sibijanye gusa no gucakira ngo biraheze ngo ucuye yakira ubwo nyene kuko n'ijambo ry'Imana rivuga ko ukwizera kutagira ibikorwa ko bagupfuye igituma n'ijambo ry'Imana rivuga ko hari abapfuye bafana amasezerano nuko abantu barizeye mugabo baca baguma mu kibanza cyaho baricaye barindiriye ibintu bizeye ko bizobashikira iyo umuntu yizeye hariyo ibikorwa byo kwizera bimatana no kwizera yagize rero iyo umuntu yacakiye Lamborghini agaca agenda kicara imyaka n'iyindi yicaye ahantu ngo arayirindiriye sinaza kwirambugira inzo mushikira uyu muntu azopfa afana amasezerano mugabo nimba yayicakiye hariyo novuga yuko inshingano ijambo ry'Imana rimusaba kugira ku munsi gushika kugira ngo ibintu yizeye bishobore kumushikako rero ikibazo ni kiri kuri uyu muntu ariko amuca intege ngo ibintu yizeye ntazobishikira ahubwo ikibazo gihagaze kuri we niki kintu ariko arakora kugira ngo ibi bintu yizeye bishobore gushika
urumva sinzi ko ucubitahura muri ubu buryo ni nkuko muri mu yindi kote uyu muntu akeneye kwirinda ya majwi y'abantu bamuca intege ku bintu yizeye uko kenshi ibyo twizera bimatanye n'icyo Imana yatubwiye rero Imana ikubwiye ikintu kenshi ikubwira uri wenyine kandi Imana ntigera ivuga ibintu bitoye ikubwira ibintu binini rero igituma ikubwira uri wenyine kugira ngo wowe uze wizere icyo Imana yakubwiye wowe wenyine mutari kumwe n'abantu benshi kuko bajya abantu benshi bashobora guca intege bashobora kwibaza ko bidashoboka mugiye Imana yakubwira azi neza ko bizoshoboka nico gituma ikeneye ko wewe wizera ibyo Imana yavuganye nawe mu mpisho kubwa mbere na mbere itegereza kubikora hama nawe mu kibanza cyo gukora ijambo ry'Imana ibintu Imana yakubwiye bitegereza kuba ni ukwizera kugira ubushobozi nuko ugenda urakora iki jambo ry'Imana rikubwira gukora ku munsi ibintu bizeye bigatereza gushika mu buzima bwawe mugabo ntushira amatwi yawe ku bantu jambo Imana rivuga ngo kujya intambwe igwangwarira kuco yishe idashira amatwi canke idashira atanse ku majwi y'abungere donc uragwangwarira kuri iki kintu wizeye urakiguma kumva neza ko muri wowe nta kintu kimwe gishobora kukibuza kuba ntiwite ku majwi y'abantu babwira baguca intege ntibizoshoboka ntibizokunda ntuzi niyo bizoca nta n'ikintu kimufise umuryango wa ntashufise ntuzi niyo bizosha mugabo ukagwangwarira kuri iki kintu wizeye kitegereza kuba ukira kwasigura ko nce numva akabazo bega hoba hariho ingaruka mwisi mwemu iyo umuntu ashobora kwizera ikintu bigacikira hagati par exemple agacahagarika yari yashize ingaruka nuko ico kintu kidashobora gushika canke gishobora guteba donc kirashobora ico kintu cari kunyaruka kuba mugabo wizera uhagarika kwizera usanga ico kintu bari kugishikira nko mu kwezi kumwe mwagishize mu myaka 2 turakeneye kuramiriza mu kwizera nijya jambo rero bavuze kuramiriza mu kwizera biri jambo ry'Imana rivuga ngo Aburahamu ntiyakekiranishijwe no kutizera naho yabona umubiri wa Sara umeze nk'akaheze Aburahamu we yarazi icyo Imana yamubwiye wenyene Imana yakimubwiye wenyene ntiyakekiranishijwe no kutizera mugabo yararamirije mu kwizera ararindira imyaka n'iyindi Imana yaramubwiye ko azoronka umwana kuri Sara mugabo haraciye imyaka myinshi bitaraba mugabo Aburahamu yararamirije mu kwizera ntiyakekeranije no kutizera mugabo ukwizera kwe kwarushirize kuba kwinshi cyane gushika umunsi ivyo yizeye byambaye umubiri bibana nawe turangiza nshaka donc untandukanirize gatoya gusenga no kwizera ugusenga no kwizera amucungira eske muri ibyo bintu bibiri ushaka kuba ufisemo kimwe muri ibyo bintu bibiri abantu basenga gusenga umuntu asenga se nibisigura ko ari umuntu yizera abantu bose barasenga bose mu kwizera n'urundi rugezo mugabo ahantu hari novuga ko ahantu hari ubushobozi bw'amasengesho samajambo menshi umuntu avuga umuntu azi kuvuga azi kuyatondeka ku murongo mugabo ubushobozi bwo gusenga buhari mu kwizera kuri mu gusenga kuko ni Imana mu kwishura amasengesho yacu ntiyishura amarira twagize twitera akagongwe muga Imana yishura ukwizera twagize turiko turasenga ukwizera kuri muri amasengesho niko gutuma n'Imana yishura amasengesho yacu mani majambo gusenga nivyo ugusenga ni migenderere umuntu agiranira n'Imana mugabo kugusenga gukeneye ko muri gusenga habamo no kwizera kwizera ne kuzoproduce igitangaza za kugaragara inyuma y'amasengesho nukuvuga ko ngereje gutaba ntushobora gusenga gustafise kwizera urashobora gusenga mugugu urakeneye kugira ukwizera mu gihe uri kurasenga ubushobozi bwo gusenga kwawe buzogaragara mu gihe wowe wizera uri kurasenga mani majambo apana gusenga ngusa nk'ibintu wakuze ubona ngene abandi basenga wakuze ubona amajambo basanzwe bakoresha nawe ugacuja ko ngaho gasubiramo mugabo ba mu mwanya wo gusenga ufise ukwizera ni wasenga wizeye ugusenga kwa kuzogira amaresultat kanaka kugaragaza mu buzima bwawe mugani wasenga nk'abandi nyene bizoherera ngaho nyene nta kizoba turangiza ndifuza ukonkriwe donc gerageze uvuge dufate donc kuri theme yanje ukonkriwe mu munota umwe cyangwa minota 2 ahanini ikintu numva no vuga kuri kino kintu kwizera nabwiye hari jambo rimwe usomye mu bahebura igice cya 11 ku murongo wa 6 birivuga ngo utizera ntibikunda kwahimbara Imana ndazi hari abantu benshi bafise kino kintu muri mu mitima yabo kandi ni ikintu ciza cyane
abantu bakijijwe swatu bucanke haize imyaka myinshi akijijwe akamavuga ati je ndashaka guhimbara Imana ndashaka vraiment kuba ubuzima buhimbaye Imana ndashaka kuba ubuzima bunezereza Imana burya ubuzima buhimbaye Imana ntibuhagaze mu kwirinda gusa gukora icyaha naho navyo nyene birimo mu ubuzima buhimbara Imana n'ubuzima bw'umuntu yizera ahantu honyene tubona mu ijambo ry'Imana Imana ivuga ngo umuntu adashobora kuyihimbara n'umuntu atizera manye majambo uri kuba ubuzima bw'umuntu atizera nturi kurahimbara Imana rero ba mu muntu yizera nabwiye ukwizera nkuko nabivuze twese durahabwa urugero rwo kwizera umunsi dukizwa kandi ubwo n'urugero rumwe dufise urugero rumwe mugabo uburyo uko umuntu agenda arakura mu kwizera bihagaze kuri we niyo mpamvu ijambo ry'Imana riza riduhamagarira kumva cyane ijambo ry'Imana ukwizera kuva ku kumva ijambo rya Kristo Kristo wumva ijambo ry'Imana Kristo dukura mu kwizera usomye muri Yuda cy'icambere ku murongo wa 2 rivuga ngo nuko mwiyubake mu kwizera kwanyu kwera musengere muri mpeme ibihe byose uko twumva ijambo ry'Imana ko dusengera muri mpeme niko kwizera kwacu gukura rero ntugume muri urwo rugezo rwaho uri muri rwa rugero rwo kwizera uhabwa wizeye Yesu Kristo mwami n'umukiza mugabo fata ingingo yo gukura mu kwizera niwe uzoshobora guhimbara Imana ndazi twese murifuza guhimbara Imana twese turifuza guhimbara Imana Imana tuyihimbara muri kwa kuntu ko kugenda wunamye ko kuvuga amajambo make ko kugira ibiki mugabo Imana tuyihimbara mu gihe duhagurutse tukizera ijambo ry'Imana rivuga ngo iyi niyo tsinzi yanesheje isi no kwizera kwacu turakeneye gukura mu kwizera turakeneye kuba mu ijambo ry'Imana turakeneye kuba mu busabane nayo turakeneye gusengera muri mpemu niho dushobora gukura mu kwizera niho dushobora guhimbara Imana nakoze cyane turangize neza Michel ko biri kose umuririmbyi kare turangize turirimbire gatoya turangiza nyene nko kurangiza nk'umuririmbyi nagicapo kinini cejo ofise narakishikira no kwiyebura ukwizera ntabwo kungabanuka ko Inkomezi buri munsi zamaziyongerako erega Kristo niwe centre yuko anje kwizera niwe nyanduruko ni nawe gusozera ntera nje imbere nduga cyane hejuru genda ubushika kuresho burwi niyo mwijuru bino vyizigiro ntibitetereza mbifise nk'ikiziritse umutima kinyemeza ko atacobuza gushika ijambo ryiwe n'ivyafuye birazuka n'ibitariho bikaza sinihebura je sindekura ndi mubizera sindi mubiyo njoro rico zira no kwiganyira ico nkora ngumye kwatura ivyizigiro bizima ivyanje nkavyegukira. Merci beaucoup. Ndagushimire cyane ko twabanye Michel. Nanje ndabashimiye cyane. Mwakoze cyane kuduha kano kanya. Ndabashimiye cyane bakunzi ba Africa Gospel TV kuri micro yari Ihuze Cedric umutumire wanje yari Ange Michel kuva muri M.T.C. ndabashimiye cyane zose mu kindi kiganiro kuri televiziyo yacu ya Africa Gospel TV mwarahezagiwe.